watubwiye yuko icukwi nta muti w'ikirundi ugera mu nzu yawe nta w'ikizungu ugera mu nzu yawe nta no kwa muganga mugenda nijwi ry'Imana canke nijwi ry'Imana bijanye nuko Imana yayerekanye ko ari Imana ego kandi ataco vyononeye igihugu ego n'abakristo mugabo atari vyo nca mvuga ngo wowe cubigira uko oya si vyabose nivyo ubona ica tumbereye kuko ngaha amwishengero n'ukuntu tugera handi bakabona ati ivyo bintu bija he biva he bagaca barorera uko nyene Imana ikiyerekana kuko hageze nk'igihe ngwaje hose hari abaca bagira uko bakitega ibiba Imana igaseruka turaba umuntu apfe canke yego Imana igaseruka ikabonekana ko ari Imana wanje none rero kubw'ivyo ncangira nta kindi ndayikaba kuko Imana izokurikirana umuntu amasezerano mwahanye ariko mugabo abana baragwara nawe ukagwara n'umudamu akagwara tukabwira ijuru rikata rigakora ego kandi bikagaragara afise inda bigenda tukabwira Imana ikaza igakora usanga yavyaye cyane kibono urazobibazo ni nayo ikaza Imana kuko si bishashe abasanzwe bariko baradukurikirana turi ku rusengero rw'ahantu bita igishiha mu ikomine ya Vugizo intara ya Makamba twahasanze abakirisu banezerewe n'ijambo ry'Imana n'indirimbo n'urutonde rwaho gose ariko kandi tuhasanze n'abakirisu bafise intahe zitandukanye muri abo rero harimwo umwe twashoboye kubona n'uyu mukozi w'Imana mubona hano arashobora kubaramutsa akongera akidondora akavuga uwo ari we hama duce dukurikirana intahe yiwe kaze cyane umukozi w'Imana. Je nitwa NIYONTWARI Ambroise ego umukozi w'Imana umwigisha yigisha ku ishuri Karama mu bwiriza bw'igishiha ego abatakuzi nivyo barakomenya kwizina ariko barakeneye kumenya n'ubuzima bwawe urashobora kuba ufise inyigisho ku bandi mwoducira ku mayange ku ntahi iwanyu ego me ico nico ngomba nzeko ego mu by'ukuri uwo Yesu twizera nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo uko yarejo niko ari nuno munsi ego Jesi ndamwita yari ni ari ego yankoreye ego rero mu bisanzwe ubu Yesu ni Yesu akora uko yamye akora kuva na kera ego nkurikije uko yankoreye hariho abantu rimwe na rimwe bavuga ati Yesu numukiza kuri uburyo n'uburiya bafise kuko umuntu wese afise uko yamumenye ego rero ko namumenye mu bwana bwanje je nta bwana nigeze maze imyaka 6 hariho ukuntu nariko nkurikira abagiye kuragira inka hanyuma nkorokera mu kantu k'akanogo nsa n'inkumenga ndahinyagaye ego bihereye ikirenge gitangura kuvyimba baca nze kwa muganga bakampa imiti yitwa nk'iy'ubuvunike ego mugabo ico ntaco vyafashije vyateye bikura urumva rero ko nari maze imyaka 6 hongeyeko imyaka 5 kwateye gukura haca hama ko ibintu vy'amahwa amahwa mu mpande zose haza ko n'ibintu vy'amabuyebuye ku mano ku buryo bw'uko jewe atakirato na kimwe kw'isi nari no kwambaye ego kubera ko kwari kuvyimba uko kungana n'ibiri kuri vyo ivyo bigaragamba mu mpande zose kiramuci nama nkebera agacanaga ibindi kandi mu mpande zose z'ukuguru hama harukuntu imvunja nama muri tondo nkuru imvunja 30 izindi ntazibona ngomba kwiyoga nari mfise ikintu c'igisafuriya ninikamwo ego ntinitse ntivyashoboka rero mu bisanzwe ico kiyombaye kuko urabona uko kwinika kwanje kwatuma ibigaragamba byo munsi y'amano n'ivyo hejuru ku kirenge hose kuko ntihaboneka ego kugira ngo bibombe nshobore kuvyuhagira iyo njyamye hariho ukuntu umukaze murawuzi ujishishwa ibikangaga ego urya sina uryama ko ngo nshobore kushaka kukuguru nari mfise igicoco ndagutekeza kugira ngo sintonekare ego kandi ko mfatishije kunjya naho nari mfise inkingi y'uburiri kuko uburiri bw'ubukorano sinaburyamako ngacana rero
inani n'inkingi yari yarakimye iyo nkingi kuko nama nkubutako ego mukururuka mva ku buriri nabanza mu gitondo nabanza nkururuka buke bukuku impande zose biraso bigashararika muri vya bigaragara yegome hanyuma rero nk'ahantu mu musenyi narasha kubera ibigaragama vyarejo vyari no munsi ego n'ikirenge cose rero naripfuza gupfa ntari bupfa kuko mu baganga bitwa abaganga b'ikizungu hari umuganga imakamba yitwa mama Filipo ya muzungu kabisa avura cyane yakora hajya ku bitaro bikuru by'imakamba ubu ni haruguru y'ibyo bitaro bikuru ego rero aranyitegereza ambwira ngo iburaya hose umuti w'indwara yiwawe warabuze hajya rero abaganga baguhebuje ho barayitorera izina aya wewe nta zina yambwiye canke yavuga ko ari uguhuga ndacari ko ndakubarira wewe nta zina yambwiye yavuze gusa ngo iyo ngwara yawe nta muti wayifise ndacari ko ndahazi uwo rero ambwiye uko twambwiye ko ibura yose nta muti w'iyo ngwara aboneka biranduhisha mu mutima hanyuma ahigisha ntubona muri ibi barabara rimanuka kuri wowe uriyizi urabona ko hari amabuye ego mu mabuye sinagomba gucamwo nagerageza kurondera nca ku mubari ko gutonekara kuko cyari ikintu c'umusozi ego haraba umuzungu rero aje avuye Bujumbura aje ngaha ndaza kumuvugwa ko ahigisha nyene yegome aje avuye Bujumbura bari bavuze ngo nuje avuye Bujumbura nshitse aranyitegereza aratwinga hanyuma aja kundaho ku maboko ko mfise amabara acatwe ngo iyo ni imisozi ntibivugwa ngo nta mitiri utwosozi tutundanga hasi ati vyanje biraburi umuti kuko hajya mu vy'ukuri abitwa abahinga b'amagara iyo baguhebuje nawe uracumva ubona ko atagisigaye canja ngaho rero mugabo muri ico gihe maze imyaka 16 15 ntangura gukeba itabi kuko je narezwe mu idini y'abakatolika ego nkefye iryo tabi murabi naho mutarimwe muraribona ego ikintu citwa igitsibo nakeba ibitsibo umuntu wishishi ntitwasangira umuramiko kandi nkuko twicaranye nk'imvura yanyagiye naca nduma ku rusazi kuko sina mu bisanzwe sinihagira hari bisebe ibihwa ibintu by'amahwa n'ibintu by'ibibuye ntiwashobora koga oya nakubwiye ko ntabanje kukwinika bitashoboka hanyuma rero icyo genda kibamwo nk'ibyo tabi abarikeneye arabaye bemera ko dusangira umuramiko hari n'abandi batabyemera ko dusangira umuramiko bakurikije uko bambona nk'umuntu yitwa umukarani w'isoko je nshoye mahera rero andavye ukomeze tagisi yanje ntayo yakira yaca subira inyuma kubereshwa ndakagongoro ko akurikije ukone none rero haragera igihe itari narikevye imyaka 5 kandi byongeye naranywa n'inzoga narakebita naradarangura ibitoke ca rero mu nyuma kabisa naja nabaye igitimbe nkibaza kubera amabuye yambabaza kuko mwitabi narankamwe amahera gaca nibaza none je ko atagira tunshobora kwambara je nzopfuma nk'ibiramana ibintu bibiri byo kumubari ndabico mfuka nje mvuze uruguma ibintu bibiri ko nobikura ko ntiwo bazopfuma bamvura uruguma yego urumva ko ari gutumutwa n'ibyo kurondera umuti udashoboka kubera mbabara nanje ntona nkakazi utu twatsu tu ndaduhonyeyemo waje wone biraso bishirika hirya no hino mpanda tambuka uku nawe wigira ngo niko nyaruka ndiko ndasatswa naca ntera nyaruka nanje ndiko ndasatswa kazi ibintu by'amacumu mu itako hanyuma rero byafata nk'imisonga byaza nk'amacumu mu itako byaza nk'amacumu mano naho ukubera nibaza ko ari uko nyene kwari kumeze ukamenya n'ibintu by'intozi mu mpande zose none rero ndi muri ubwo buzima kandi anguryo tabi nja rero arabukuntu bandangiye abantu basenga Tanzania basengera abagwaye je ndavyo numva kuko mu bisanzwe ishengero ry'abakatolika cyo gusengera abagwaye sindi nk'ubu kare ntavyo bagira ego rero hariho ukuntu nakurikiranye imigenzo ndavyo uko ndabibona nuko nabona kare hariho ukuntu muri ico gihe nimba atari ubu hariho ukuntu hugaye udashobora kubona ivy'Imana ingene Imana ikize yego ca rero ngiye nyahantu haje ntahira afise ukuntu ifasha umuntu cyane gose
mbona abashinga intahe ingene Imana yabakijije nanjye ndahaguruka mvuga naje ngomba gusengerwa Imana inkiza abari hano bose bakurikije uko meze baravye bino bibuye bakaraba n'ibihwa mu mpande zose kuko ivyo arejemo none kuko nta kimenyetso cino caboneka baca bakoma induru carimo aho hari mu gikorane hari ahantu bakoraniye mu masengesho yego rero hajya abakozi b'Imana barafite ikintu baba barahawe cyo guhagararira yego bahejeje gusama carambaza no muntu ati wewe none waripfuje vyagenze nije naripfuje vyarananiranye none rero nti ngomba gusenga Imana none urizera Imana ko ishobora gukwiza atamuti hajya rimwe na rimwe imico ya porotena katolika hari hahita hurira mu bijanye n'ivyo kwemera yego rero ndabivuga mu munwa ngomba ndorera ibirori iko ndashima Imana yashaka kungiza atamutati rero mu kugira ngo ukire ubanza kwihana ni hani biki uranywa inzoga yego cendayi hanyuma utabe yego cendayi mbere ntindanaridandaza ati sukuri nyuma gusa rero ndi nizo nzoga ndacuruza ibitoki yego ati rero nimba ugomba gukizwa n'Imana ubanza kwihana ukongera ko n'ibindi byose wizi mu byihane ndikuva no munsi nanjye nzoga ndahevye nkurikije hano ariko arashinga Intahe ndi nimba ca nkira yego aragera ko basenga rero mu gusenga barahumirije banakoroye amaboko njamba mu kubaraba urabiko bisigaye mbona je yoga ninge ndavuga ndahumiriza rero ko yasenga nagira ndinde kuraba Imana ingene ikiza yego kumbe mbaye nja mu nzira ntaratahura bahejeje gusengana none ko atakibaye aho ni mu mutima mugabo kubera Intahe numvise abandi bavuga nja ndegereza ndabaza ati Imana irakiza anyereka ivyanditswe ngene bivuga banyereka ivyanditswe rero ivyanditswe nanje kaba nkaka muri Bibiliya yego Bibiliya kabisa ndabibona nk'akarorero imiti je novuga nariye yo muri Bibiliya hariho ijambo ry'Imana ari muri Yeremiya 17 aho niho twagomba gushika uhereye ku murongo wa 5 ugashitsa ku murongo w'indwi Yeremiya 17 kuva ku murongo wa 5 gushika ku murongo w'indwi ico ni ngomba mvuga imiti naciye njya yego ngacanza mu butumwa bwiza bwa Mariko 5 umurongo wa 25 ugashitsa kuri 28 Mariko 5 umurongo wa 25 gushika kuri 28 si kabiri ugacugana mu Baheburayo 11 umurongo wa mbere no wa kabiri Abaheburayo 11 ku murongo wa mbere no wa kabiri yego ivyo rero vyabaye nk'ugupiga rive yego mu buryo bwo kugira ngo mbone ivy'Imana inkorera kuguruka amaso kugira ngo mbone mpagarare ku gusenga yego icagiye rero guca kimfata kugira ngo simpave nsubiza imigongo inyuma hariho ijambo riri muri Petero wa kabiri kabiri uhereye ku murongo wa 21 ugashitsa ku 22 havuga ibijanye n'ingene iyo umuntu asubiye inyuma ameze nk'imbwa isubiye ku vyidashwe canke inguru isubiye kwitaka mbaraga yego ivyo rero bica urufatiro Rwanda rero maze kuba mu ruhande rw'amasengesho maze kwihana arashishuka akantu gatoyi kwino ikuru kashishutse hacankorokera mwijwe imiti nari yo nari hariye mwebwe muri eka n'amatoni y'ikirundi kizungu ndekera none rero mbonya ku kantu gato gashishutse noneho naririmye akata n'ubu nari bwaronke ngirira ikimazi ibaza indya zihiye hagiye kurya biraryoshe mugana babahishije kumva deje kunya nacanja gukuta iyo nkingi kabisa yari yarakimye iyo nkingi uri bwanje none rero ndo yaho nkabona ku kantu gashishutse nanje kuvuniha Imana ngomba iyo Mana rero ibimana uno munsi twigishijwe ijambo rijanye n'ingene imvura ishobora kuza yego no kwihangana hageze igihe rero kanaka urumva ko kamaze gushuka kana agatira ubunda karonka kuko amasengesho yego ariko ivya bihwa biracari mba ngaho rero shishikara gusenga ashishikaye gusenga rero mugenzi inge mu nyuma mfatwe n'indi ngwara
imfashe urumva ko namaze kuvuga nti je ngo Imana wari imbere Imana imbere muganga ego bati rero nukuja kwa muganga none muganga vya bindi hari nafashe rije jambo ryo muri Matayo Mariko 5:25 gushika 28 reka nda yamaze kunkorera ibi nyene reka nda aho gasindageza gushirikira to ingerero ngwaye muri iyo ngwara urumva ko nakubwiye ko namwe idini y'abagatolika niyo nagumyemwo kuko je ndaranka guhindagura amadini ego niko patira ari umukozi w'Imana namuhamagara akaza kanzera kuko urabona nagiye twayazi ivyo njanza mpora nsenga muri gatolika nguma nsenga naciye urubanza mugabo y'amajambo ari muri jewe mu gatolika mugabo mupura urahevye inzoga urahevye n'itabi no kwihana kose iyo haramutse haje ikintu muri jewe co nakosheje ego ngaja gutatira patiri no atavyazi ntiyasoma imisa tutahejeje mugawe ntaco yarazi nibanga ryari muri je ego nanje mfise ico nkurikira ico nabo ego nca rero nguma ngana nani ndiko ari mukozi w'Imana ndiyo nsengera ndamuhamagara nkasengera patiri numfashe gusenga Imana irangirira ubuntu oya ngo Imana irafashwa ngufasha ku mutima mwana ku mubiri Imana irafashwa bingarukamwo rero ikiri muri jewe nico maze kubona ego njaho ndasenga Imana hanyuma senze Imana mu nyuma ndi muri yo ngwara nyene ndota mbona mpagaze ahantu ndije nyine umuco mwinshi umwiki mbona nambaye ibirato nsengera ahantu ariko Mana ushimwe ntewe Mana ushimwe ntimana ishimwe ndariko Mana urumva nikangwe nsanga ndacameze kwa kumwe inzari inzozi candiko mugabo urumva ubiribwe buriko bwaragabanutse yego ndaryama gatiro nkasinzira none rero muri iyo ngwara nyene ndasubira irakira kopo imwe y'amaguru canke iyo yindi yaje ubwa nyuma yari malaria mu cyambo mbona kuko hajya malaria ntiyica none yego ca namba yarakize carabaye iki yarakize ikize rero nja mbona umunsi umwe ndota nezerewe cane mbona umenye Imana turi kumwe turiko turavugana mvuga mu zindi urabona muri katolika ndavyo bazi yego nkumva ndanezerewe cane nkumva umenye Imana iri kumwe turi kumwe hano nyene ego ngikangura umutima mugandambarira navyo vy'indimi wari ubizi weho canke warazumva gusuka kanarindi nuko biba ngikaguye rero ngira ngo ni malaria bavuga ati nasaze aho si malaria isanzwe ndireka ndabere muvyo nkora ko ari byo baca kugaya bagira bati po nje menya ko bari gusara cyangwa byose nkabana barabishira cyo nica iryo ni ryambe ego arasubira mu kindi giheze nk'ukwezi bona nsubira kumva mbaye ndasenga numva Imana imbere yande ego hafi kabaye kabiri mugabo ego ko baho buca burarenga nawe barira ibintu byo nibi byambera muri je mugabo kumva umunezero yego mugabo nkabona ku mubiri hari biriko bigitera bihinduka ego bigaragamba singihimba ko ubu byara biriko birahunguruka ingerero urumva ko nakubwiye ko nari maze imyaka bwa mbere namaze imyaka 5 kugira ngo haze ivyo bigaragamba ego hanyuma mu nyuma no kuvuga 5 kuva ukivuka ikaye yongeye kuri ya yindi 6 no kuvuga 11 bigaragamba byaciye biza ivyo bigaragamba bishishikara kumba ko gushika mu myaka urumva ko ari 11 haza umusanzu byagufasha ufise 6 bigufata imyaka ishika 5 niho hacaza ivyo bigaragama nivyo bibuye nyene ego hanyuma rero hacangera ko imyaka urabona imyaka urumva ko yari 11 hangeye kwitanga nke bitabi ine itabi mu myaka 5 isigaye ibaye 19 nja
hoho niho nacimba uwihanye niko novuga kuri urwo ruhande mvutse reka ndabisigure bisanzwe imyaka 6 kuva ku myaka 6 gushika ku myaka 11 uri muri ubwo bugwayi yego hanyuma kuva ku myaka 11 gushika kuri hongerako kuri 15 haca hongera gushika kuri 15 mba naciye nke bitaba ingwaye ugwaye ko nyene hanyuma niho nakubwira ko ibisazi vyandumako ntiyoga ngo bishoboke utari umuntu arinduka ntiwanywa kumuramiko wanje gushika imyaka 5 ihere urumva rero imyaka 20 nca rero niho naronse uburyo bw'ingene ni Imana impaye uburyo kuko ndayiha ego haciye ku imyaka 2 inkomezi z'Imana ziraza ego bimwe nkubwiye ivyo nabona mu nzozi yampemuyera ndiko ndasenga mu gitondo senga uko ndani nsanzwe nsenga numva umenga nufashe rujya rupfunguruzo iburo ijya buro y'amazi robine yuguruye uguru ijambo rya nyuma nahereje numvise none kabana ntibaje kugira ndasata naherutse ivyo aho ni hari mu nzozi yeka hari mu gusenga nyene ndiko ndatura aja kuvyumva ndiko ndasenga mu gitondo mbyutse bimwe nabona mu nzozi bije kwakunda ikugwa kwa kawushumba uko rero imizi iriko ziranjamwo mu nyuma nja numva kakukumina kari kucana bakiranyikanze cane kwa kuguru yego hanyuma kurahagarika mugabo ariko hava ko ibigaragamba biriko birahunguruka ubona uri kuritegereza nkaca ndabona ibigaragamba birahunguruka bo kuri iryo yinga nyene njanja mu rusengero hari macyaha ninjiye hari mu ya kabiri gusenga kumwe nahora biranga yego hagaruka vya bindi birahinduka aho uri mu bakatolika yego baguma bumva uvuga indimi hari abazungu yego birakomera patiri rero yari umuzungu atarankubita aca baransohokana hanze iyo nkuru niwe yandutse mu gisagara kubanza ubuto bazobikubarira yego ivyo vyarabaye aho hari ku macyazo kuko baca yagira ati je ndi muzukuru ka muntu ati yasanze bateka dutware kwa muganga baransohoye ngo zana inkweso ndeka ntimumbo ndatashe tuganda bereye ko nkombe nishikane muhira abahora bambona kare barabona hatega ko biri kose umuntu tutuzi vyari tunone kugubona kumeze kumuyahora ameze baragira ibibazo bagize inzira zibiri bari mu makere baba mu madida uraca rero kuwa mbere ngiye ngo hari ivyo bita byo mu byato kavuga kwiherera yego niho kwihana ari ivyo bagira mu buryo bwa pasika byo bita kwihere kwifumafungo yego ndaginda mfashe igipanga ikarema okay ajya mu karema yego mfashe igipanga rero ngiye gukwahura mu bandi baka urumva naraye mbaye kwakura mugabo jewe ubwenge kuko buragaruka kuko mwe mu nzosengesha ubwenge bwanjye nsengesha namwe kuko ndabibona ko hari ukuntu hari hakarimba ingira yego ndagenda aho nogiye kwabura nkabona bose barakanya tubamusatsi bamuha igipanga turabona ko bakanya bacangirana ati niyuzuriye mwe ibyo nkora ibisigaye ndataha yego ubwo buzima rero ndabubamwo cangira nti naka umwanya kwa patiri gushinga intahe mugahe gishato ntikiraroka bati ivyo ntibibaho muri katolika mu nyume mugahe Imana ikora ibidasanzwe ndote mbona kuri nyakuguru hari ukuntu kububitse inyuma hejuru ivyo nivyo ndose urumva je rimwe na rimwe rero ico ntabona ivyemezo nabifata ibisanzwe rero ndabyuka hahetse aka kandi ko ndatembera ahantu mbona inyuma ku kirenge na ruguru hari ahantu habubitse nca gushishura shishuye mbona gitera abanza munsi y'amano munsi y'amano mbona hari ibintu byabaye nk'ibiva ko byuburuka bitereje munsi y'amano nca ndakebera amano bariko kiba kiri ko amano iyo kuko sinigeze byagenda ndata hayi mu nyuma ne kwari ukuguru kugeretse ku kundi rero urumvira nivyo ndiko ndakora none sinakubwiye uko byari ndaca ukikwereka none rero mu nyuma mpereye inyuma naho
mbona gisa ni kibubitse nja gufukura menu gitera kigenda gishitse mu kirenge hagati nditera ubwoba shewe kuko nuko imbere zarakinjyanyije reka dusabe cameraman aca kizuma kiboneke neza ariko ara kamera agifate neza caramenetse urumva rero reka mvuge ukiraba ingene comuro urabona aha kija caramenetse imyaka kirahaciye ntubona aha haraduga urabona ntubona haraduga uko aha ibyo ico coco ni niwagifashe uko kirameneka caraduga aha caraduga uko none rero urabona aha ntubona none ntubona ngaha ntubibona yego none rero aha naho nyene haraduga ndiko ndaraba ngaho mengo hari bukirenge none ntubona ko ari mu kirenge yego none ntubibona iki ni kiringe aha naho urabona ko nakebeye amana bariko kiba gikwija amana none rero aya ni yamano wakebako yes we ntubibona aha ntubona ko ari hamwe ku ruhande aha haraduga kagaduga bimwe byaravungutse ntubibona none nande ko bivunguka na haraduga aha haraduga mbega ntubona ko zahari haraduga aha mano yari ariko nivyo nataye vy'amano cyari gifise ijya forme yo kuguru nyene kujya nyene ko kuguru novugaga nkabisikura ngo iki kuko haraduga na haraduga noneho umuntu aca bibona iki ni kirenge shikije aha rero aha je nariteye ubwoba kuko nakuye nkurotsa kuko nasubiye kuhonyora hasi ego hanyuma rero ngomba kugita numvijwe mu mutima ngo reka nute tuzogishingije ndahe ego sinzona naceretse ko yo ati cyo kivuye kuri wewe uko n'umuntu yapfuye none rero ahantu ubona guhera aha uku byari bigaragamba n'ubu urabona utuntu yego aha hose nakura imvunja aha ibyaha narakebera n'ivyaha narakebera narakebera naha impande zose byari ibintu amahwa naha munsi y'amano rero amahwa yari hejuru niyo yari munsi uhereye ku kirenge kwashika he kwashika nkanga ukuguru yego ukuguru ko nubundi ngaha harameze nkavye ndaja kubereka yego none rero urabona iki ngomba ndagite ntiwaza mwicungureka uzoce gishinga yego iki ngifise mvuga ntugomba uravuga uti kwa muganga cyangwa kwagira ngira ntuyagize ibintu yo nyene none n'abana baniyontwari kujya kubaza canke ugomba uzozimuhira bisa abana 9 munani kuko baracari muhira yagane wari wawe ubu ni yimenya ku ruhande rwiwe n'ahandi bakiri iwanje ndabereka Imana yo mwijuru agomba kugifotora ifotora ivyo gusenga ntinda gusenga ngenda cabandanya sindashika sindaza mwishe kwa patiri rero baranga ko nshinga Intahe none gaje cabije bipfaye bwa mbere na mbere ho ntiduhuza none bigende gute nca nigira inama hariho umutama yari umwungere wa kabiri ngaho yitwa Alphonse yari mwene wanyu yari mwene wacu aho ujya rero nkenera ko tuvugana turayaga ndamwereka ivyanje n'ingene meze none mwebwe ivyo mwishengero muvuga bigati ati ivyo n'amahoro ndimbanishije canza mwishengero rero nje mwishengero baca ba mu mwanya iki mbere uravye mu ntuze mwijwi rya Pandekoti 60 naho nabibonye kugira ngo nzeho kubazinta yego zogisangamo baca rero barama ndashinga Intahe mba mahoro none gushika no munsi vyashishika bije imbere nitwa umukozi w'Imana kabisa Imana ishimwe none amahoro none rero ubu ndi mwishengero naciye ndonka amahoro rero yego kuko bo bazi ifite ingabire tubana neza yego bino vyuko nemera babishigikira nyo nyene umugore turi kumwe nugira kabiri wa kare yarapfuye ugira kabiri rero bakibaza ati none bazobana hatakibita batagira afisi ndaturaba mu ijuru kandi Imana irakora ntaja kwa muganga hapana ivyo simane ntibatsitaze mugabo eka nta kibazo nta kibazo ngo n'Intahe nizotsita Intahe muravye kuko hageze hehe na hehe hari ijambo muri Yemiya 50 nari mu umurongo wa 50 umurongo wa 200 avuga ni we nyundo yanje n'ikwanishwa kwa yego niyo nzomenaguza amahanga yego ico rero ni jambo
ryishimikiro ricaribonekera mu vyo kuko iwanje ivy'Imana ikorera barabibona nk'imwe kwa niyo ntubazi ndayihabwa none hagataho watubwiye yuko icukwi nta muti w'ikirundi ugera mu nzu yawe nta w'ikizungu ugera mu nzu yawe nta no kwa muganga mugenda nijwi ry'Imana canke nijwi ry'Imana bijanye nuko Imana yayerekanye ko ari Imana kandi ataco vyononeye igihugu n'abakristo mugabo atari vyo nca mvuga ngo wowe cubigira uko oya si vya bose nivyo ubona icatumbereye kuko ngaha amwishengero hari n'ukuntu tugera ahantu bakabona ati ivyo bintu bijahe biva hehe bagaca barorera uko nyene Imana ikiyerekana kuko hageze nk'igihe ngwaje hose hari aho baca bagira uko bakitega ibiba Imana igaseka turaba umuntu apfe canka yego Imana igaseruka ikabonekana ko ari Imana iwanje none rero kubw'ivyo ncangira nta kindi ndayikaba kubw'iki kuko Imana izokurikirana umuntu amasezerano mwahanje ariko mugabo abana baragwara abana nawe ukagwara n'umudamu akagwara tukabwira ijuru rikata rigakora kandi bikagaragara afise inda bigenda tukabwira Imana ikazi igakora usanga yavyaye cyane ikibono urazobibazo ni nayigasanze Imana kuko si bishashe none Adamu na Eva uvuga ngo bavyajwe na ndi Adamu nta numwe kabisa none kuri Nowa abahungu be batatu utoguteri ari mu yaruwa umusanzu ubuzima bwe ndiko ndabwumva ubayeho ubuzima bwo kwizera Imana ikora Imana ivuga Imana itegeka iya Mana yakora kuri ba Adamu sema kujya nyene no kuri Abrahamu 11 nakubwiye uzoma ibyo by'Abaheburayo 11 ucuribona cyo mpagarayeko abo bicatumye bakera bashingirwa intahe kuko bari bagufise none rero no kwizera kuri muri none rero bigaca havuga ivy'Imana ikora yavuga jewe kuko ivy'Imana ikora iwanje nivyo bivuga bigatuma no munsi nitwa umukozi w'Imana none igihe ugiye mu ntege nke nta gihe uje mu ntege ukavuga uti aje ndumva umengo no fumaja kwa muganga nawe aho ni vya bindi nkubwiye vyo gusubira mu vyo watasho kuko kubera iki kuko ibi nibijanye n'ukuntu umuntu aba yimenya kugatwe kandi azinanye n'Imana kuko Imana imeze nimba uyita mareshali zo mareshali cyane ni wahita kaporari zo kaporari uyigize ntibana uko uyita ni iguha kuko ukayibona uti ni wewe Shadara kimesheke bedenego ntibari kwemera kuja mu itaniro ry'umuriro kandi arabasore bakorera igihugu kwazibaza ati nahito kujya bukuru ngo yemere kuja gutanga ubwota ntabwe ngo ahe bijya mikate n'ijya miketo yake bivana n'umuntu reka rero none rero ngira ngo tugeze mu mwanya uko ngira nerekana uruhande nyene narime nukuri n'ingitangaza kidasanzwe kirato nari no kwambara kabe Imana kirabikora nyene aje ndakwereke none ntumubone ibikovukovu ayo mano niko aduga mahwa hari hino wakuye ko hajyaye arakwiye n'ivyo aje muri ico gihe none yamano wavuga wakura ko ngaha yari kugira ntino yakeba kugira ngo ndonke ingene namarikira ariko Imana ikiravyanga ntabona ko ari inkovu kabisa ni ibintu ubona ko byari ibintu ibi byari byaraje bikwa cane ibi navyo haduga mahwa gitangaza ikomeye aho si ibi byose urabona kuri Yesu ashimwe nuko bimeze nuko bimeze ubu rero nta numwe adatahura icyo Imana yagukoreye guhera iwacu ku mutumba narigeze kuba umutware bakurikije uko bari banze acagira ati umuntu gushika hano isawa geza mvuga aho iki kintu aho kigera ariko ntubona aha kurangana nuko mugabo nta kintu na kimwe cyo ntashobora gukora kuko ntubona mu mazi urahonyora canke aho umuntu uzi sinarima sinagirane mugabo ubu igikorwa cyose ndagikora nishimye dasanzwe ry'Imana nuko rero bimeze no kuri Yesu nahabwa umugisha umenye rero ibyo muzoja mukora ikirato ntubona aha nagomba nkebere yamana none ntubona ko inkovu harimwe aho yaciye ukuguru kwaje biragaragara cyane ico rero kirabe nohe bigomba kugira forme zimwe bimeze kumwe iraba munsi nuko nyene mbeba zakariye ariko ntaco biraboneka none rero igikorwa cyo cyose ndagikora uko ngomba urumva rero nishimikije
kw'iyo mana yiyerekana mu vyikora ego umugore n'abana bakaba bakora ibikorwa ego ari inkorera vyose ego camona nta kindi no ikaba nabano bino vy'Imana ikorera iwanje bikaca bivuga bakabibona kuko nk'umuntu anzi muri kahise hariho umuntu umwe yambonye acagira ati atujya NIYONTWARI je nitwa NIYONTWARI atoya siwe namba bakurikije iki uko warometse kare gira Imana none rero umuntu ari mu mubiri arushe muri we akagenda ku bahinga bashoboye ikintu kiriya akabona nta gishobotse nace yiyegeranya abwira Imana kuko ico ngombe kuvuga uko ni kenshi Imana nabwiye Imana none ibiko abikotse iyi shusho nayo ntivye ko ni kuki kandi atana kimwe kiri mutima haje mu ijwi mu mutima ngo ingabire yanjira gukwiye cyane gose kuko ari kujya nta kintu na kimwe ntashoboye gukora nk'ubu tuvuze ngo tuva tugende hehe atari uko ubu ari uzaza urashika ego wonzika kubuto gusa nandi baze ico gihe nari ndushe cyane n'abandorera bari barushe nk'ubu hari abantu banje bo hambere boza bakandara ndibo kwemera ko ari jewe none rero umuntu wese arushe akumva ko Yesu arurya nyene akagumirizaho nyene Yesu ntaherana mugabo ntagira ibishushe ntaca avuga ngo ukonye ngo kuvuze reka arabanza akagukurikirana akakuraba akora ku mwanya wiwe akakuraba akabona aho ugera abonye aho ugera rero aracagira ati yego akiri ukacuvuga ati shimwe Mana kuko mu by'ukuri igituma ico ndagihagarara ko cane nk'ubu jewe naho uri umurozi nde akavuga ati woza kundoga nta burozi bwo baza ko bwo nguri n'uburozi humbumbe nise uwonze umurozi ni shetani gusa nyambari cyahe cyo ugwana nawe uwo ntamenya kuko haje mugwanyi wa mbere ni komanda w'intambara nawe mu buryo ni shetani iyo umaze kumenya uwo mugwana abo bagwanyi bandi bose ucumenya murirerekana nujya nimbutira urasujya komanda abasigaye baca baja kwisuganya ukundi cyane gose none rero uko meze nuko uwo tugwana ni shetani nimba vyo uburozi nimba bari cankiriye ndabizi isoko rya ni shetani none rero umuntu wese yumva mu mutima agira atoyo mugira wa mbere niyagera haga nkuko je nengeza haga akabona tuwarashoboye azomushoborera ariko kandi vyongeye nta bintu gahasi biva ku mutima w'umuntu ko yitanze kuko kwitanga k'umuntu niko nawe mwakirira uko yitanze cyane gose hanyuma ibisigaye navyo ico Imana yanka gusa hariho igihe abantu bafata ibintu vy'ibishobisho Imana gombye ushira mu bigomba Imana ntironde vy'ibishobisho irondera wewe nyene genda intambuko kuyindi kukwizera kwa kungana hanyuma bizogenda bikura cyane gose nk'abababaza rero dusa n'abarangitse shaka kubaza ibibazo bibiri ikibazo ca mbere ni iki urafise abana bashika kuri 9 mbega abo bana uko kwemera kwawe ntikoba kwarigeze kuguteranya nabo no munsi n'umwe ico nokubwira muri Yosuwa igice ca nyuma ndibagiye murongo avuga ngo Yosuwa amaze kubona ko abantu bashikanye mu Bwisirayeli hari ukuntu yababonye uko bameze acarabwira ati bagabo murazi Imana naberetse yari mubona mukwiye gukurikira iyo Mana naberetse byiza ariko mubona mutari buyikurikire jewe nawe mu nzu yanje tuzokurikira none abana iyo bageze mu bigero bakumva ko Imana yasishoboka ko bayikurikira sawa batabishobora n'umwidegemvye cyane gose kuko umuntu umuvyeyi ni gikoresha Imana ikoresha mugabo umuntu ubwonko bwe buganzwa n'Imana ariko gihe bigishoboka Jesse ndamara ngo kuberagera mbwira ijuru rikaza rigakora kandi abana bakavyakira n'umugore akavyakira kandi neza cyane bagashima hamwe nawe neza cyane iyo bagiye mu ngo naho iyo bishitse bakajya kuba nakubwiye se ajaye nk'akaroro nkayaga bari yiwe mutegeka ariyumva atiyumva naho utanga umwidegemvye wewe kuko sije namuremye bwa kendi gikoresho gusa naramweretse akiri mu biganza vyawe uvuga uti gira kuri uko kwemera gumaha je mbarira iyo Mana yanje igacitse igaseruka cyane gose ngakaroro zo murabaha mu ruhanga yaga Imana zo murabaha zo mubona inkopfu yagwaye gasamba
acika ikibura abantu batarahwera ndaba hejuru ijuru riraza rirakora urazomuraba yego none bya ntarengeje imyaka y'ibyo bavuga ngo n'abandi bariho barengeje imyaka yitwa iyo kugira none byose amasura yo cyane gose hajya rimwe na rimwe utakoresheje ubuyayate urabica ukurikira nere ibintu bimeze uko iyo mana iboneka muri ubwo buryo naho mbaye bavyitegereje bagaca babona ataga vyuye tubire kuko bagaca biraba uko bakavyakira uko biri turangiza rero dusa n'abarangiza iyi ntahe yacu kuba warahindutse icarimwe gisha musanze wo wahindutse icarimwe gisha mu kubiri mu mubiri hamwe no mu mpemu bivuze neza ko warahindutse icarimwe gisha muri ubwo bwoko bubiri urumva ko ari ikintu kidasanzwe yego nikihe kintu kenshi uri kuravugana n'Imana yawe ukunda kuyibutsa ati je mana ndakwibukije iki kintu uri kuragira amasengesho cyambere ndayibutsa coco niki ko yomfasha kudasubiza imigongo inyuma kuko ivyanje bizwi gushika kure hamara umukozi w'Imana reka ndetse n'abarangiza mugabo turangiza ubwira uwo muntu afise ingwara afise ibibazo afise naho ubukene afise ubupfuvyi iki umubwira iki neza cyane neza na neza Imana yaremye Adamu na Eva ibashira mu itogo rya Edeni ati ibi vyose n'ivy'iwanyu mu bigabe mu biganza kandi Imana mu guhezagira ihezagirira ku vyo ukoze cyane gose kuko yatanze ubwenge kuko imaze kuvuga ngo mura isi mu bigabe mu biganza uyirimeko ucugi biri kuri yo Imana yaduha ubwenge kuco ushobora gukora nimba ushobora gukora akazi kanaka gakore ukorera Imana ukajya gukorera Imana saha duhagara mu rusengero turavuga ubutumwa bwiza imigigwa nivuga ubutumwa bwiza cyane gose mu buzima bwa misi yose ku gikorwa cyose ugezwe ko gukora gikore nk'uwamenye Imana uzoba uri gukorera Imana kwibango washizweko ibisigaye nyambara agwaye agenda hingwe mu bahinga bamufasha mugari umukirisu agendere ku mano ntashitse umugere hasi cyane gose abonye bitagenda neza aca pigarize agaruke Yesu amwereke ukuboko kwiwe kuko wewe ntaherana mugari co nabonye arishura igihe kigeze cyane gose hakaba ari ubukene kuvuga ngwewe Mana ndago ngwewe je ndago waramenye Imana ubuzimiye Nicolas ya satani kuvuga ndagowe sinzoge umvise ahantu hagumye genda ku mavuta Imana niwe wandemye watoboye umunwa ngo ndonki gucamo ni uzingene ntegerezwa kuba ukaja ku mavuga senga ukarindira utumutwe muga hakaba kwihangana kuko hariya muri Yakobo 1:12 havuga ngo hayiga umuntu yihanganira ibimugerageza ngo kuko niyamara kurama azohabika wacuye Imana yasezeranye kuko kwihangana igihe kigeze Imana iragira nde irishura kandi ivyo yishuye bigutuma wibagira ingorane waciyemo kubera yakubereye inyishu cyane gose nico umuntu wese yumva arushe ntatumutwe yaramenye Imana ngo asubize imigongo inyuma ahubwo arangurure kuko wewe aha umwamage arabanza kumupima karaba ngakujya mwewe mwakoza amakonkuru ukora konkuru ngo urabwa aho wagejeje none nico naco cikibazo kiba kije ni kibazo kiba kije kigomba ngo wewe upimwa hugera iciza hagarara kuko turabona abahizi ba kera ntawe yatetereje yayihagaraye imbere kandi yuko umutima kimwe gusa umuntu agwane n'icaha umuntu umwansi wa mbere n'icaha kuko Imana iza kuturaba ko iraba mu mutima kuko umuntu yiravye mu mutima akabona ataco yiyagiriza akababona ageze ahaga nace yica ati niwe wandemye igisigaye ni wimenye bigira ure nko wabikoze yoyo nidushushanyije mu biganza byawe iraze jo hanje iraze hande hato hanje mugabo gusa ko namaze guhitamwo kuyikurikira nakarukije intambara none ni umuntu akarukije intambara cyemera kuyigwara cyane gose utugwanira nawe nuyanesheje ntavyo nshobora nico novuga ko umuntu wese afise ikibazo ntazotumutwe ariko ariyegeranya yibuke ko mwijuru hari Imana nico novuga
murakoze cyane Imana ibahezagire mukozi w'Imana ego nivyo ntitwarangiza tudasenze reka ndemesha bariko barakurikirana intahe bamenye ko Imana ikora idakangwa na biracitse idakangwa n'ivyo bibazo vyawe niyo ifise ijambo rya nyuma ku buzima bwawe ni nayirema kandi nayo ishobora guhamagara umuntu rero wewe uri muri ivyo bibazo bitandukanye wizera Imana yacu reka rero duce duhakanya umukozi w'Imana asenge nabo bari muri ivyo bibazo nabumvise intahe zo bahindure. Amen. Baba wa huruma, Baba wa upendo, Mungu uliokuwa na mamlaka. Na shukrani kubwa sana kupata fasi hii ya kukushuhudia. Amen. Jemadari wa majemadari. Hallelujah. Watu wanayesikiliza haya maneno tuliyozungumza na hawa watumishi wako. Uwape kubarikiwa. Wakujua ya kwamba uko Mungu. Sio kwa kiungo. Yesu alisema kwamba mkiwa na imani timilifu mtaambia milima ondoka na itaondoka. Hatuone na mlima mmoja ulioamruka toka. Lakini milima uliyotuambia ni haya matatizo. Huyu mtu anasikia huyu ushuhuda Baba, umupe kusimama imana na kusonga mbele. Akujua ya kwamba uko Mungu. Nyanukugoruka mana y'igiciro. Uragahabwa icubahiro na bose kukuri Imana. Kuko ni wemeye ko tuyaga n'abantu bawe. Ibi vy'intahe nshinze Mana. Nibigira ico bimariye abantu bawe. Abazovyumva bose bize babafashe. Wewe wavuze ngo nimwagira ukwizera kumwana n'akabuto karisinape muzobwira imisozi ngorano kije kwita mu kiyaga. Ntaho tubona umusozi numwe waranduye. Ariko tubona yuko imisozi ari biza bitera abantu. Urakorera umwe wese azovyumva kandi uwipfuza kubona wese umwiyereke kugira ngo igikorwa cyawe gishishikare gutera kije imbere mubo waremye kuko bose nta n'umutifuriza kukumenya uri Imana ishoboye kuko umuntu mukura mu busa umukura mu busa imisi yiwe ni uyiharura uracubikora kugira ngo abantu babashishikare kubona ko uri Imana itari kigirwamana ukwizera atazerazera izina rya Yesu umwami wacu. Amen. Isaba umugisha.